Amagara Reverend Kuriyo harakomeje gusinzikarira mu gisagara ci Dubai nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera muri no mwanya. Uyu Reverend Kuriyo arakomeje kugenda amererwa nabi ahagwariye mu nyuma y'iko umugambwe CNDD-FDD nga mu Burundi uri kurategura amatora n'ubundi amatora aremere cyane, amatora ndetse azotangura muri uyu mwaka 2025 agizwe n'abashinga amateka n'abagenamba b'imitumba ndetse n'amakomine. Bamwe mu barongozi b'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barakomeza kugaragaza ndetse banerekana neza yuko nyine barifuza yuko abagumyabanga bazobaguma inyuma, ariko ndetse bakaba bariko barasaba yuko nyine bamwe mu banyagihugu n'abagumyabanga boguma barasengera Reverend Kuriyo mu nyuma yuko amagara yiwe akomeje kumererwa nabi. Nyamara nubwo bihagaze gutyo, bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi nibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko uyu mutegetsi ibyo arimo aracamo muri no mwanya bifise bihuriye n'ibigendanye na politike. Mu nyuma y'iko rero Everson Ndayishimiye yama hari byinshi yamenye bigendanye n'imigambi itari myiza ya Reverend Kuriyo nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Aha biragoye kwemeza cyangwa se guhakana koko niba byose bya bishoboka kuba iyi ngwara Reverend Kuriyo yoba ifise ihuriye n'ibigendanye na politike cyangwa se n'amatati yarasanzwe arafitanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everson Ndayishimiye nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Turagaruka kubihejeje gutangazwa na bamwe rero mu bakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biraba ku buzima bwa Reverend Kuriyo nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse turaza no kwibanda cyane ku byaje kugenda birasabwa nyine namwe mu bayobozi bahagarariye cyangwa se barongoye CNDD-FDD cyangwa se barongoye cyane abarongozi ba CNDD-FDD ku rwego rw'intara no mu bindi bice bimwe na bimwe nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Ibi byose kandi birakomeje kugenda bigaragara mu nyuma y'iko rero biboneka yuko muri CNDD-FDD hariko haraburamo umuntu ukomeye cyane. Silvani Nzikoruriho nyine umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga arasaba gumyabanga gukurikiza impanuro bahabwa n'indongozi mu bigendanye no kwijukira ibikorwa mu gihe Burundi bwimirije amatora. Mu mugambwe CNDD-FDD barahamagarira abagumyabanga kwirinda ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi biriko biravugwa mu gihe nyine ku mbuga ngurukana bumenyi benshi bama basigura yuko rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo amagara yiwe yoba atifashe neza, ndetse gushika no mwanya bamwe ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko yoba yaramaze gucikana cange yoba yaramaze gupfa nkuko bikomeje kugenda biravugwa cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi mu nyuma y'amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Everson Ndayishimiye aherutse gutangaza cyane yibasiye igihugu c'abanyi c'u Rwanda, avuga yuko u Rwanda rwaba ruriko rurategura ibigendanye no kumutera canga ruriko rurategura ibitero biremere cyane kuri kino gihugu c'u Burundi. Nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse guhindura umuvuno maze agira byinshi atangaza, ariko muri no mwanya usanzwe aramuvugira cange umuvugizi wiwe hari byinshi ahejeje gutangaza byatumye rero bamwe mu banyarwanda bo mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda baramusamira hejuru maze bakavuga yuko nyine batashimishijwe n'ibyo yamaravuga. Ni mu nyuma y'ikaherutse kwibasira abanyarwanda biganjemo abakoresha imbuga ngurukana bumenyi, aho yaje kugenda arakoresha imvugo zitari nziza zo kubatuka nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Ni igitutu kiremereye cyane ku muvugizi wa perezida Everson Ndayishimiye wise abanyarwanda iminyorogoto nkuko byoma bigaragara. Turagaruka ikisangani abanyagihugu ndetse n'ingabo za RDC barahanganiye ubutaka nkuko bikomeje kugenda biravugwa mu nyuma y'uko ingwano zo zikomeje kuvuza ubuhuha murasazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwongeye kwirirwa neza none abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze ndetse ndabifuriza kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere usenga hapso ndakwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu
ubane natwe by'umwihariko kuri mwebwe mubandanya kutwumviriza ndetse no kudukurikira mwerereye muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nuko ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza muri mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu bice mu ntara zimwe na zimwe, mu makayitsiye, ku mitumba ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muherere mu karere k'ibiyaga binini, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi baherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere use ngaha, ndagusaba ipyondi kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ku makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Mwese munyemerere tuyatangurire mu Burundi, ahakomeje kugenda haravugwa byinshi bitandukanye kubigendanye n'amagara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Mugiye kumugangurukana bumenyi by'umwihariko iza mu Burundi kubamenyesha makuru bakorera imenyesha makuru bitandukanye mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bimwe na bimwe, bariko barasigura yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo aho agwariye iyo bakomeje kumererwa nabi cyane, ndetse na bamwe bari basanzwe baratanga amakuru agendanye n'ubuzima bwiwe bakaba batariko barayatanga, aho biboneka yuko uyu mutegetsi iyo yaramaze kugenda aracikana nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Hari abandi bama barasigura ndetse bakanagaragaza neza yuko bateye impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara canga ibikomeje kugenda biravugwa. Hari bamwe bavuga yuko uyu mutegetsi yoba yaramaze kugenda arapfa, ariko kandi ku rundi ruhande hari abandi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko nyene uyu mutegetsi yoba akiriho arahumeka, ariko akaba ari karahemera mu byuma bifasha guhumeka. Hari n'abavuga yuko nyene igihe amaze muri koma bigaragaza neza yuko adashobora kuzoyivamo ngo yongeye kugaruka ari muzima, azahava aracikana nyirizina. Gushika uno mwanya nyene bamwe rero mu zimwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD nga mu Burundi zirakomeza kugenda zigaragaza neza yuko nyine abanyagihugu ndetse n'abagumyabanga batari bakwiriye nyine kuba bo kumviriza ibiriko biravugwa cyane cyane biriko biratangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara ya Burunga yarasabye abagumyabanga n'abandi banywanyi b'umugambwe yuko rero batakwiriye kumviriza ibiriko biratangazwa cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane mu gihe Uburundi bwama buriko buritegurira neza amatora yimirijwe mu Burundi, cyane cyane agizwe n'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'imitumba nk'uko amakuru yoma aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero benshi bariko baravuga yuko rero ingwara ya Reverend Kuriyo yo ari fisa rihuriye na politike nk'uko byuma bigaragara, ndetse hakaba hamaze kugenda arashimangirwa yuko uyu mutegetsi yoba yarahawe ishano koko. Icyakora twebwe nituremeza neza niba koko igwara giwe rishobora kuba rifisa rihuriye n'ibigendanye na politike y'u Burundi cyangwa se haraho bidahuriye, ariko icyemezwa nuko yoba yarahawe ishano. Reverend Kuriyo ni umugabo afise igikundiro na cane cane ku ruhande runini rw'abanywanyi ba CNDD-FDD, wagera rero kumbonera kure bikaba ibindi aho benshi basigura yuko imbonera kure zose zaba ziyoboka Reverend Kuriyo, ndetse benshi baravuga yuko ari nk'igisirikare ciwe nk'uko byuma bigaragara. Muravyibuka igihe yamara akoresha amanama agiye atandukanye, ndetse bamwe bagaca baragenda bambaye nk'imyenda y'igisirikare nk'uko byuma bigaragara. Icakora izo ngingo zarakuweho nk'uko byoma bigaragara. Abanywanyi ba CNDD-FDD barayoboka Nkurunziza, nanone umusi Petero Nkurunziza yamara atwara Burundi. Uyu rero birasa nk'uko ari we rero abahagarariye, nubwo rero byagiye bimukomerana. Uruhande ruyoboka rero Perezida Evariste Ndayishimiye narwo rumufata nk'umuntu rero abangamiye ibyumviro byabo byo kwikura ko rero ibyumviro bya Sogo, ndetse bakaba bashaka nyine kuzikuraho nyine amategeko ndetse n'ibyumviro bimwe rero bya Evariste bya Petero Nkurunziza yama aratwara Burundi. Abanywanyi ba Reverend Kuriyo ndetse n'aba Evariste Ndayishimiye ntibasanzwe barabyumva kimwe, na cane ingene byama biravugwa yuko mu rupfu rw'umusi Petero Nkurunziza Evariste Ndayishimiye yoba yarabigizemo uruhara, ndetse akabiboneka yuko n'uno munsi ashobora kuzoduka amatata aremere cyane, mu gihe ibiko bigaragara byerekana neza yuko mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara byose biboneka yuko Evariste Ndayishimiye yo bakomeje gutanga ishano.
aha rero naho nyine byaragiye biranyegezwa kugira umugambwe CNDD-FDD ntusambuke. Iyo migwi ibiri irahari kandi nyine yarahanganye na cane. Burya n'ikiringo ca Reverend Kuriyo nyine co kurongora CNDD-FDD gisa n'icaheze nkuko amakuru yamaradushikira, ariko gusubiriza rero uyu mugabo si icoroshe kuko rero byokonona byinshi muri uno mugambwe. Imbonera kure nka zose mu gihugu zumva cane Reverend Kuriyo, abagumyabanga nka bose baramuzi na cane murazi yanabagendeye mu mazone yose agize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Hajya ntiyariko rero arata umwanya canga arakora ubusa, ahubwo yarazi ingingo ariko arategura, aho bivuga yuko rero hari imigambi imwe n'imwe yoba yaragiye iramenyekana bigatuma Evariste Ndayishimiye atamushira amakenga. Yariko rero arakora icazi uruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye kwikura ko Reverend Kuriyo biciye mu nzira z'ibirozi birashoboka, kuko rero si ijya mbere byaba bikozwe kandi mu bihugu rero byinshi ibinge byaragiye birakoreshwa, byaragiye biranavugwa cane ku mashaka canke ku migambwe imwe n'imwe. Ikindi nacyo aba bategetsi b'u Burundi nyene bafise uyu munsi barafise abansi benshi cyane hirya no nino nyene kubera ubukozi bw'ikibi bwabo. Kumenya rero umugiriye nabi si icoreshe, ariko akanabi abo bantu nyene bazokwirahira bo nyene ubwabo, kuko rero abarundi barayamaze ngo agaturiro gatekeye amawa rero karimena. CNDD-FDD yibaza ko rero izotwara imyaka myinshi nga mu gihugu c'u Burundi, ariko bamwe baravuga yuko ibyo ngibyo bitazokunda mu gihe bigaragara yuko ahubwo yoba iri kwiragira ku musozoro, kuko rero hagati muri yo nyine baguma rero baraterana amabombe, abandi binyuma rero bakanabatega ayandi. Ubukene buzura rero inzara yarateye abarundi, nabwo rero ni bombe mbi cane umunsi zaturutse bizoba ikibazo gikomeye cane kuri abo mubona rero bahaze uno munsi badasiba rero nyine gushinyagurira abarundi. Bamwe rero bama bavuga yuko bakomeje guhura n'ubuzima butari bwiza. CNDD-FDD ntiyari mbi, ariko kandi abarongozi bayo nibo rero bari ndetse bariko barayigira mbi. Misiyo yabazanye nyene mwishamba siyo rero nyene bakiriko bibereye nyene mu bindi. Muri makeya barahemukiye abarundi na cane abahutu bita ko rero barwaniye agateka kabo nkuko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho, ndetse amakuru akomeza kugenda aradushikira, akaba agaragaza ndetse anerekana ingene ibintu bishobora kuzoguma birayagana ndetse birafata indi ntera mu Burundi. Mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye yama aravugwa ndetse aranasabwa yuko rero yova ku butegetsi, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, canke nkuko amakuru yama aradusumira. Hari abandi mama baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibikomeje kugenda biragaragara canga ibikomeje kugenda biradushikira ubwabyo biboneka yuko mu Burundi ibara rishobora kuzaduka igihe icyo ari cyo cyose. Amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi, akaba agaragaza neza yuko ariyo mpamvu bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no gushishikariza uyu nguyu Kizigenza Honorable Rwasa, umushingamateka yarangiwe kwitaba amatora cyangwa kwitoza muri ano matora yimirijwe mu Burundi. Uyu mushingamateka bikaba bitegerezwa neza yuko ashobora nyine kuzosubira mu ishamba akambara teni ndetse agafata n'inkoho nk'uko byari bimeze muri kahise, akongera kugwanira igihugu c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Ibi byose birasigura ndetse bikanagaragaza ingene ibintu bishobora kuzofata indi ntera nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko ari ibara rishobora kuzogwira u Burundi. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa canga se nkuko bikomeje kugenda bigaragara, aho gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bagaragara ndetse banagaragaza neza yuko rero bakomeje guhangana ndetse no kutsa igitutu uyu muvugizi wa perezida nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Uyu ngo yaherutse kumvikana yita abanyarwanda iminyorogoto nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga.
umuvugizi wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitwa Rosine Gatoni Grene arikotswa igitutu rero mu nyuma yaho yise abanyarwanda bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi iminyorogoto intandaro yo kwita abanyarwanda utudukoko rero ni ubutumwa bwaratangajwe na perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma yaho rero nyine mu ndwi iheze nyine ahamagariye abarundi kwitegurira intambara izabahanganisha n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu rero yarabitangaje ku igenekerezo uyu mukuru w'igihugu nyine kuri wa 16 Ruhuma 2025 yaratangaje ko mu nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda umugambi wo gutera Uburundi wahagaze gusa ngo nyine abarundi baragomba guhora rero bari maso. Evariste Ndayishimiye yaragize ati nyuma y'ibiganiro naragiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda abari biteze kungukira rero mu gitero c'u Rwanda mu Burundi barasubize amerwe mwisaho ariko kandi abarundi b'umutima mube maso kuko rero ntawe uzi umusi umujura. Abanyarwanda benshi rero barakoresha nyine imbuga ngurukana bumenyi barasubije Evariste Ndayishimiye ko rero keretse umugambi mubi afisiye u Rwanda nkuko rero yarabigaragaje kenshi abanyarwanda bo atamutima mubi bamufisiye. Abarundi nabo nyene babibukije Evariste Ndayishimiye ko muri Mutarama 2024 yavuye nyene ikinshasa yavugiye ikinshasa ko ashaka guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda baramusobanurira ko rero keretse ibiri rero mu mutwe wiwe nta mugambi abanyarwanda bafise wo gutera igihugu c'u Burundi. Abenshi barasubirije nyene Evariste Ndayishimiye ku rubuga ngurukanabumenyi rwa X yahoze yitwa Twitter baratangaje ko yabambuye uburenganzira bwo rero kumukurikira bloke ndetse anayisha hide cyangwa ubutumwa bwabo bigaragaza ko rero uyu mukuru w'igihugu yananiwe kwihanganira gukomeza kwakira ndetse no kureba ibitekerezo bica biramunenga. Umuvugizi wa Evariste Ndayishimiye Gatoni kwigenekerezo g16 Ruhuma 2025 nyine yaragaragaje ko rero yakurikiraniye hafi ibi bitekerezo yibasira abanyarwanda basubije nyine bashubije uyu mukoresha we abita iminyorogoto yijagata. Yaragize ati babaturanyi bari kunyagata nk'iminyorogoto ku mbuga ngurukana bumenyi bagatukana berura muhita mubona rero uburere bahabwa nta kundi ko ariho rero basigaranye. Umumenyesha makuru King Umurundi yaramenyesheje Gatoni ko rero kuba umuvugizi wa Evariste Ndayishimiye bitomuha ubasha bwo kugereranya abantu n'iminyorogoto. Aramubaza uko rero yobyakira mu gihe rero umwana yabyaye agereranyijwe n'umunyorogoto. Ati nshuti Gatoni kuba rero uvugira umukuru w'igihugu c'u Burundi ntibiguha rero ububasha ndetse no kwibagirwa imico y'ikirundi kugeza aho rero ugereranya abantu nkawe nyine n'iminyorogoto. waba warubatse kugira ngo umenye umubaro wagira rero igihe umwana wawe bomwita umunyorogoto. Abandi barundi baremere cyane barimo nka Pacifique Ninahazwe nawe ni umurundi yaribukije Gatoni ko Ndayishimiye yigeze kuvuga ko rero yorora iminyorogoto agaragaza ko rero ibiro bya perezida w'u Burundi bifise rero ibibazo agaragaza ko ibiro bya perezida w'u Burundi bifise ibibazo kuko rero atamujyanama bijira. Yaragize ati shobuja ati norora iminyorogoto. Umuvugizi unamutegurira nyine ijambo ati abaturanyi barajagata nk'iminyorogoto. Bino biro biyobora Uburundi bifise ikibazo gikomeye cyane. Ninde ugira inama ubundi? Honorable Wilson Liosi unenga ubutegetsi bw'u Burundi we yaratangaje ko iyo abuvugaho imbonerakure zimushinja rero gutuka inzego nkuru z'igihugu nyamara ngo ntiyigeze n'ubundi agereranya abantu n'inyamaswa. Ati hanyuma rero zombonerakure zikaza kuntondagira ngo ntuka inzego nkuru z'igihugu. Nta na rimwe mu buzima ndagereranya abayobozi b'igihugu n'inyamaswa, ariko ibaze umuvugizi w'umukuru w'igihugu kubahuka akita abantu ngo ni iminyorogoto.
yarakomeje abaza ati none ko rero nzi neza ko rero nyakubahwa Ndayishimiye yatanguje gahunda yo korora iminyorogoto womenyera niba rero avuga abo baturanyi igihugu canje kiragowe. Peter Mahigwe rero yaratangaje ko ubutumwa bwa Gatoni bugaragaza impamvu imbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu rero nyene zandikwa n'uyu muvugizi wiwe nyene ziba zidafise umumaro ndetse zidafise naho zihuriye. Ati iyi minyorogoto mbega ubwoko bw'itumanaho ryo mu biro bya perezida u Burundi ubumenye wandika imbwirwaruhame rero zimbura mumaro kandi zirimo rero ubusa za Ivariso Ndayishimiye. Umwuka mubi rero hagati y'u Rwanda n'u Burundi ko urikomeza kugenda ugaragara kuva mu kuboza kwa 2023 ntabwo inzira zo kubutaka nyine zihuza ibihugu byombi zikigendwa kuko rero u Burundi bwarugaye imipaka muri 2024 biratewe n'impamvu bwise iz'umutekano nk'uko byoma bigaragara. Gushika ubungubu rero abatari bakeya barakomeje kwibasira Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bamwe bo mu Burundi cane cane abasanzwe barakoresha imbuga ngurukana bumenyi nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Gushika no mwanya rero Gatoni asanzwe aravugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi arakomeje kwibasigwa ku rubuga rwe rwa X aho abarundi n'abandi bashuti bo mu gihugu cy'abanye cy'u Rwanda bakomeje kumwataka baranamusaba ibisobanuro ku majambo yakoresheje aho biboneka yuko bashobora kuza kumusaba yuko rero yova kuri ubwo burongozi cyangwa se kuri ubwo buvugizi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tugaruke mu kanya.